Shalom shalom ndabahaye kaze mwese kuri no mbonesha kure n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru yiriwe avugwa irya nino mu bisata bitandukanye kw'igenekerezo rya 13 ndamukiza 2026 biravugwa ko hari kuba inyinyurana hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'iturirwa ry'ububiko bw'ibigwanisho bivugwa ko hari habitse ibigwanisho byinshi byagomba kuja kurwana muri Kongo. Tshisekedi ariko harishuza ibigwanisho vyiwe, Ndayishimiye akavuga ko vyahiye bigakongoka muri ryaturirwa ry'ikambi y'abase. Nyamara andi makuru adushikira ko haravuga ko ubuyobozi bwa CNDD-FDD aribwo bwoba bwaraturiye buriya bubiko. Bavuga ko bwari burimo ibigwanisho bishaje kugira babeshe Tshisekedi ko vyahiriye muri iryo sanganya, nyamara ibishasha byaraciye binyegezwa na CNDD-FDD. Ngibi ibinyegezwa kucaturiye ububiko bw'ibigwanisho mu ikambi y'abase yo ku Musaga. Ntimuje kure turababwira hido nido muri aya makuru. Umwe wese hategerezwa gufyonda sabone utarafyonda ko amakuru dushize ko akaca abona notification ko dushize ko bishasha. Ejo haheze ishirahamwe Fokode ryatunganije ikiganiro caciye ikibiriraho kuri X. Pacifique Ninahazwe na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa barahishuye ibinyegezwa bamaze kumenya ku bishobora kuba caraturiye ikambi base yo ku Musaga igatokombera. Abategetsi barashobora kuba babifisemwo uruhara rukomeye. Abatumire barahishuye ko mu makuru bafise ubutegetsi buherutse kwinjiza ibigwanisho vyinshi mu gihugu bivuye mu bihugu bitandukanye nka Rusiya, Turkiya na Kongo. Hari ivyaje n'indege, ibindi bizanwa n'amakamyo. Ngo irya kambi base yo ku Musaga yari ibitse ibigwanisho vyinshi cane abasirikare batahanye bavuye ku rugamba muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, bigaca vyitwa ko bicitse ivy'u Burundi. Abatumire mu kiganiro bavuga ko bafise amakuru ku bigwanisho bizanwa mu makamyo bikinjira i Mombasa biherekejwe n'abasirikare ba Kenya, bigashikirizwa abasirikare ba Tanzania nabo bakabishikiriza abasirikare b'u Burundi. Bimaze kwinjira mu Burundi, abashoferi bagahava bahabwa amategeko yo kubisubiza hanze y'igihugu, bikinjizwa muri Tanzania bikerekezwa ku kivuko ca Tanga, aho ubutegetsi nibwo buba buzi iyo biroye nico bigiye gukora. Biravugwa ko muri ivyo bigwanisho haba harimwo ivy'igihugu ca Kongo. Ni ngaha abantu bahera mu gukeka ko hoba hariho isano rikomeye hagati y'ituritswa ry'ikambi base hamwe n'ivyo bigwanisho byinjizwa mu gihugu bigaca bisubizwa hanze. Bikekwa ko abategetsi baturikije irya kambi kubera ngo yari ibitse ibigwanisho vyinshi by'agaciro, ariko vyamaze kononekara kubera bimaze imyaka myinshi. Abategetsi b'u Burundi boba babeshe Tshisekedi ko ibigwanisho vyoshikanywe mu bubiko bw'ikambi base, maze bikazokoroha kumwumvisha ko aho vyari bibitse vyahiriyeho biturutse ku isanganya, gutyo ntihagire ico agaruka kubaza, hanyuma babone kwigarurira vya bigwanisho vya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bikiri bishasha. Abatumire bavuga ko ivyatangajwe na leta ko iturika ryavuye ku muyagankuba ari ikinyoma cambaye ubusa bafatiye ku kugene ata mutegetsi harigera ahashika gushika uyu munsi kuraba ivyo hononekariye, hamwe no ku nyifato ubutegetsi bwerekanye mu guhagarika abasirikare baba 30
bakaja gusambishwa mu iperereza. Ngo nta kuntu wovuga ko ari isanganya ry'umuyagankuba hanyuma ugaca uhagarika abasirikare ukaja kubapfungira mu iperereza, ubadedaguza ku catumye ikambi iturirwa, kandi ari wewe wafashe iya mbere mu gutangaza ko iturika ryavuye ku muyagankuba. Abatumire bavyita kwivuguruza. Pacifique Ninahazwe avuga ko ku makuru afise hashinzwe umurwi w'abasirikare ukora amatohoza. Uyu murwi ukaba watanze raporo ku wa gatandatu uheze. Mu makuru yahawe na bamwe mu bari muri iyo komisiyo, ngo ubutegetsi bwoba bugamije kuraba uwo bwegeka ko rirya turika. Ku vyononekaye, amakuru amaze kuja ahabona avuga ko ivyononwe ku nyubakwa bifise agaciro kangana n'imiliyaridi 20 z'amarundi, nayo ibigwanisho vyaturitse bikaba bifise agaciro ka miliyoni 40 z'amadolari, ni ukuvuga ayababa imiliyaridi 300 z'amarundi, ufatiye ku biciro vyo mu kinywabi. Amakuru yacu tuyabandanyirize kuri iyi nkuru ivuga uruhigi rudasanzwe rw'impunzi z'abarundi ruteye ubwoba mu ikambi no mu micungararo i Kigoma. Umutekano uriko urunyuka cane mu buraruko bushira uburengero bwa Tanzania. Abategetsi bo mu karere ka Kigoma barimwo amakambi ya Nduta na Nyarugurusu batangaje igikorwa co guhiga abimukira batagira ivyangombwa. Mu bo bashaka cane ibihumbi vy'impunzi z'abarundi bikekwa ko vyinyegeje kugira ntibatahukanwe ku nguvu. Urongoye ako karere Simo Silo ku wa gatanu uheze yarerekanye idonido ry'ico gikorwa imbere y'abategetsi b'igipolisi, igisirikare n'abajejwe abinjira n'abasohoka. Impunzi zose zinyegeje mu makaritsiye no mu mihana itandukanye zitegerezwa kuronderwa zishikirizwe ubutungane nk'abimukira bo mu kinyegero, hanyuma zisubizwe mu gihugu cazo, niko yavuze. Ico gikorwa gitegekanywa kumara iminsi iri hagati y'indwi na 10 inyuma y'iminsi mikuru ya Pasika, kikaba kiri mu mugambi wo kugara buke buke ikambi ya Nduta. Jean afise imyaka 32 agira ati igihe cose umuntu adasoye ku muryango canke imodoka y'igipolisi irenganye, umutima wanje urahagarara. Turazi ko dufashwe tuzosubizwa mu Burundi ku nguvu. Abanyagihugu bashobora kutuvuga dusa n'ababaye mu mutego udahera. Marie nyina w'abana 3 avuga ati abana banje ntibagikinira hanze, agakomye kose turakangukwa, ntitukigira umutekano no mu mahema yacu. Samuel impunzi iba muri hangari Induta yongeye ko ati igice c'inzu yanje caratsituwe, turara imiryango 5 mw'ihangare imwe, nta bitanda canke ivyo kwifubika bikwiye dufise, abana bararwara kubera ubwinshi bw'abantu no kwegerana cane. Ivangura mu vy'amagara y'abantu, abana b'abarundi baribagiwe. Ibijanye n'amagara y'abantu bituma abantu bumva ko bariko bararenganywa. Ikambi ya Nyarugurusu irimwo abarundi n'abanyekongo, ariko abarundi nibo bakorerwa ko cane. Abana b'amezi 9, umwaka umwe n'imyaka 5 barirukanywe mu bibanza vyo gucandagirwamwo. Batubwiye ko imiti yaheze. Kuri twebwe gusa abarundi, niko umwe mu baremesha kiyago asigura. Abana b'abanyekongo bo barahabwa incansho bisanzwe, ni ububisha n'ivangura.
hafi abarundi ibihumbi 4 barapfungiwe mu busho muri Tanzania kubera kutubahiriza amategeko yo mu gihugu nk'uko vyavuzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu w'u Burundi Edouard Bizimana. Clarisse impunzi y'Inyarugurusu ati nabonye imiryango ifatwa ikajanwa mu gasho kubera gusa ko itari ifise impapuro nyazo, abana n'abavyeyi bararira batazi ico bafatiwe. Amashirahamwe menshi aharanira agateka kazina muntu avuga ko ubuzima mu makambi ya Nduta na Nyarugurusu buriko burahinduka nabi cane, yagiriza abategetsi ba Tanzania ko bariko baragomba gusubiza mu Burundi impunzi ku nguvu, bikaba bihonyanga amategeko mpuzamakungu yo gutahukana umuntu aho ashobora guhura n'ingorane, nubwo ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR ryagumye ritabaza. Ayo mashirahamwe ashimika ko gusubiza impunzi mu gihugu cazo bikwiye kuba ku bushake bwazo mu mutekano no mu cubahiro. Ivyo vyavuga ko bitubahirizwa muri ayo makambi. Amakambi ya Nduta na Nyarugurusu yari ategekanywa kugarwa mu mpera za Ntwarante no mu mpera za Ruheshi 2026, ariko hongerejwe ukwezi kumwe ngo hatunganywe neza gutahukana impunzi ku mpunzi. Ico kiringo congewe ntikigira ico gifasha, ahubwo congera ubwoba n'ubuzima bugoye bari basanzwe barimwo. Tanzania iracarimwo impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 100, benshi bakaba bahunze inyuma y'imvururu za 2015 zadutse kubera kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Perezida Pierre Nkurunziza cateye impari. Ubu kazoza kabo ntigatomoye neza hagati yo guhungurwa ku nguvu, ubwoba bwo guhigwa n'ubuzima bugoye. Ndabashimiye inshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezweko. Amakuru yacu nagasaga, ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura byose. Imana ihezagire umwe wese wafyonze sabone, nawe utarafyonda ko aka niko karyo uronse kugira ufyonde ko amakuru dushize ko uce ubona notification ko dushize ko bishasha.